mu ntara yagutse ya Gitega ubuserukizi bukuru bw'umugambwe CNDD-FDD bwasozereye ingendo zo gusigurira abagumyabanga ingingo zafunzwe n'inama komite nkuru y'umugambwe CNDD-FDD yabereye Ngozi ku magenekerezo ya 22 na 23 Ndamukiza umwaka wa 2024. Kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 14 Ruheshi umwaka wa 2024 umunyamabanga mukuru mu CNDD-FDD nyine iteka Reverend Kuriyo aherekeje n'abanyamabanga ntwanyabisata batandukanye yagendeye kumwe gishubiye mu ntara ya Gitega muri iyo komine bagiye gusigurira abagumyabanga ingingo nkuru muzafuze n'inama komite nkuru mu CNDD-FDD ahanini zijanye n'ishirwa mu ngiro ry'imurakazo y'igihugu ubundi bwifashe mu 2040 gutembera mu 2060 ya komine kabariyo yahereje ko muri iyo ntara. Umunyamabanga ntwanyabisata ajejwe politiki mu CNDD-FDD umushinga amateka Jean Marie Muhigwa yamenyesheje abagumyabanga ko naho tuvuga imurakazo za nkihanga riraba abagabo n'abagore bari mu Burundi. Iyo tuvuga imbonakazoza nkihanga nk'igihugu tuba tuvuze abagabo n'abakenyezi ba kino gihugu. Mu majambo make tuba tuvuze abene gihugu muri rusange kuko nibo shingiro ry'uyu mugambi w'imbonakazoza. Abene gihugu umwene gihugu nibo bagize uruti rw'umugongo rw'uyu mugambi w'imbono nziza yo guhindura Burundi kibe igihugu cifashe igihugu giteye imbere. Kira noneho imbonakazoza mu ijambo rimwe wumve ko ari ubuzima bwiza budasanzwe bwawe nanje nk'umwene gihugu. Gushika ku mbonakazoza birasaba yuko guhera no munsi turema umurundi mushasha yambariye urugamba rwo kurwanya ubukene, umurundi ashoboye, umurundi atikengera, umurundi yiteguriye guhindura isura y'igihugu ciwe kikagira iteka n'ijunja mu makungu. Iyi mbonakazoza bagumyabanga nuko we nanje duhindura ingendo tukamenya yuko ivyari magera vyageruye, tukazirikana kwa kimuhana kaza imvura ihise. Wewe nanje tugatahura ko iyi migambi y'iterambere imbonakazoza nta handi zorangurirwa atari mungu n'imiryango bigize ico Burundi. None wawe wiyemeje iki mu migambi y'iterambere kugira ngo witere iteka uhindure urugo rwawe rutera imbere? Iterambere ry'igihugu ifondasiyo n'imiryango, imiryango yifashe nta nkeke igihugu kirifata. Nayo umuhinga mu vy'akahise Aloise Batungwa nayo amenyesha ko abarundi bamyeho kuva na kera kandi bamye arabahinga bazi kwironderera ivyabo. Ariko turavuga Uburundi ni igihugu camyeho. Abarundi bwa mbere na mbere bamyeho kuva kera na rindi. Ivyo tumaze kumenya nuko abarundi dufatiye ku byo bakuye hariya hakurya muri zone Mubuga uri kuja ikarusi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 250 imbere yuko batangura guharura uno munsi no kuvuga imbere yuko Yesu avuka barahatoye ibintu vyerekana ko abarundi bari bariho no kuvuga ko basanzeyo injo z'inkono, basanzeyo ibisigarira by'amacumu. Ivyo bice vyerekana ko abarundi bari bazi gucura kandi bari bariho kandi bari bafite ikindi kintu gikomeye uno munsi mubona umenga nibisanzwe. Bari bazi gukora umuriro umukomezwa umucanwa. Uno munsi iyo mukeneye umucanwa murinda gutuma bari abantu bakazohera bakaja kuwurangura mu Bushinwa. Abarundi barawikorera mu gufata ibiti bibiri na cyane imikaratusi bakayiziritana ko umucanwa ukaza. Uno munsi ubwo buhinga twarabwibagiye kuko barabutwibagiye.
umunyamabanga ntibanyabisata ajejwe imibano mugambwe CNDD-FDD umukenyarugamba Kariniya Mbarushimana amenyesha ko nikabana twiyumvira y'amazoza y'ubundi butembere mu 2060 tweko turategura abana ari bazo bari ndongozi muri ico gihe tuzoje ko turihenda cane agasaba abagumye banga n'abarundi bose muri rusangi kwicara haziko bakagarukira indero y'abana tuje ku rugo bagumye banga urugo muravyumva namwe urugo bavuga ngo urugo rugirwa na babiri bavuze ngo rugirwa na babiri no kuvuga yuko umusore n'inkumi baratorana bakaje kwa musanteri bagaca mu rusengero hama bagashika muhira bamaze kugera muhira icambere basaba Imana sindakibabaza ko aho twaciye hose bavuze kimwe ni umwana ndabeshe basaba umwana none bagumye banga duce tuja mu mbona kazoza y'u Burundi batubwiye watanguye kutuganira yatubari ati twirabe mbega ingo zacu tuko zategura gute kugira ngo vyukuri tuje mu mbona kazoza turavye rero abari mu burongozi no muzi ko bari tukiraba imyaka dufise turavye mu 2040 hasigaye imyaka ingahe hasigaye imyaka 15 jewe ndazi neza nta mabanga bazoakinzeza uko nzoba ndiko ndakukuruka nawe cawiraba cufatere mu myaka y'2060 uno musi umwana afite imyaka 4 azofite imyaka ingahe 39 uwo mwana ni wazoba n'umukuru w'igihugu uwo mwana ni wazoba n'umushikiranganje ni wazovamwo indongozi tubona uno musi zihari duce turaba rero tugaruke mu rugo ko ugambere dusaba umwana uno musi umwana turamusize kwijisho ko tubona kazoza uno musi byukuri mu 2040 kazoza gafiswe naba ugwaruka tubona imbonera kure zikiri zito tubona turiko turabategura neza tugere kuraba bavukanye hirya no hino turasanga tudebukirwa cyane kurera umwana aho mbere hariho bamwe usanga bavuga ngo umwana yarananiye ngo uyu mwana yanananiye none ko yakunaniye ninda azomugushoborera ugasanga rero hari imvugo tuvuga igayitse gico cana nta ndero kigira ibaze bavuze umwana we ngo gico cana nta ndero kigira ari umwana wiwawe wumva atari inkota wagusogose ucugenda uribaza ngo nigiki ntagize kugenda mu ndero bavukanye rero tugiye kuraba turarinda kugaruka haziko kuko mu bagumya banga ndetse n'abarundi bose hariho kudebukirwa kurera umwana aho tugenda tubona ibigenzo byamyiranga basukuru badusigiye tugenda tuyititura kuramukanya kubaha abana bagenda badebukirwa kubera iki ni haziko hagwaye ni bake bibuka kubaza ati abana bameze gute biriwe gute kwishure vyagenze gute ukaburuberera gutyo ibaza tubigumyemwo twaba turiko turategura abana gute naho rero mu buserukizi bukuru bw'umugambwe CNDD-FDD bubicishije mu makomite turerera Burundi tugomba kugarukira haziko indero y'umwana tuyihaka novera turonka umwana w'ubuntu tuzovuga ati turasiganye igihugu kandi ntituzidoga nabo nyene ntibazidoga kugira ngo dushikire impunzi y'igihugu birasaba ko abarundi bose muri rusangi bahinduka kugira ngo bashobore guhindura ibintu cyane indongozi bimenyeshwa na Emilie Ndirinyandwi umunyamabanga ntibanyabisata ajejwe inyigisho kangamutima mu mugambwe CNDD-FDD nuko rero kugira ngo dushikire ico gihugu birakenewe yuko twese turi ngaha duhinduka kugira ngo ibintu bihinduke mu gihugu habanza guhinduka abajejwe kubihindura abo nabo ni twebwe twese turi ngaha atantumwe avuyemwo hinduka duhindura ibintu udahindutse uru rugendo ntabwo uzoshobora amajambo avuga ngo nimba wama wiyumvira uko wamye wiyumvira uzokwamukora ivyo wamye ukora nimba wamukora ivyo wamye ukora uzokwama wimbura ivyo wamye wimbura ntuzotera imbere na gato nimba wama wimbura ivyo wamye wimbura uzokwama
wiyumvira vya bindi nyene ntuzotera intambwe ntuzotera imbere. Tugusabe rero uhindure uburyo wiyumvira, ndongozi uri ngaha uhindure uburyo wiyumvira, bitume uhindura n'uburyo ukora, niho umwimbu wawe uzohinduka ukimbura ibigirira akamaro kandi biguteza imbere. Musozereshije ikiganiro umunyangamakuru mu CNDD-FDD y'ibiteka Reverend Kuriyo nabo nyene yasavye abagumyabanga cyane indongozi guhinduka kugira ngo bashobore guhindura ibintu. Yabasavye kandi kugira iyo baja bagira imbono mu ngo zabo, dongera abasaba kwiyemera kuko utiyemeye ibintu byose urumenga ntavyishoboye, akamisha ko byose bishoboka mu gihe boshiramo ishaka. Imbona kazoza tugiyemwo igihugu cifashe mu 2040 igihugu giteye imbere mu 2060 idusaba guhinduka. Umunyamabanga ntabwo bisata Nyandwi yababwiye duhinduke kuko tudashoboye guhinduka nisho guhindura abandi. Twege ndongozi kugira iyuja utagira iyuja umenya ugeze ntiwirimbura ku rugendo kuragira. Dusaba rero abagumyabanga ndongozi umwe wese yiha imbono yiyaja. Iyo bavuze imbona kazoza y'ibihumbi 2040 igihugu cifashe si ukuvuga yuko urugo rwa Karaniya yavuze Mbarashimana adukeneye imyaka 15 tugahinda urugo tubamwo. Uru rugo tururinda imyaka 2-3 hamavuga tuti ingo ngaho Gishubi muri iyi zone ya Gishubi ingo mu 10,000 ziriho 9,400 zirifashe mu mwanya mutoyi ni gufata ingingo. Cyo bita mu minsi twavuze tuti tuzogirisha inama twavuze ko mu gihugu hose hazoba inama y'umugambwe. Abantu baje bati none izobera he? Twavuze tuti izobera muhiraho umuntu, iyo nama y'umugambwe izohuza umumama n'umupapa n'abana bose bacho bavuga bati inama y'umugambwe mu muryango bacuba biha imbono hamaze bagira bazoze barasuzuma aho bagejeje ikivi. Nivyo dukeneye hamagira dushikeyo nukwiyemera. Bagumye banga turikengera utiyemera nta ntamutera kujiamini mu Kiswahili kwiyemera kabuti jewe na jewe meze nkanaka nta muntu numwe Imana yavumye ngamuri igihugu. Byose birashoboka twe kwikengera kandi maze kwikengera ucukengereka. Twese tumeze cyo kimwe Imana yaturemize ubwenge cyo guhagarara neza. Intwari zacu zabintwari bakazozi abandi bazoza mu myaka iza bakazibona bati izi ibi ni bishitsi igihugu cyageze ngaha bahaguruka bose baca umurongo bati aho byabereye ikenga kagarara. Bagumyabanga kugira indero discipline kuba mu myonga abashinwa batubwira bati murashobora gutera imbere mugabwira abanyagihugu banyu bagira discipline bumve impano z'indongozi bazikwirikize ariko uvuga ati dukore tuja kugivi twese ko tugomba kusigara inyuma wenyene ucutugora.